Nyemerere ndabaramutse nshuti banywanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure isi TV mbonesha kure yanyu kandi yacu imwe rudende ibageza ko inkuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye ayo tugiye kugaruka ko hashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. CNDD FDD isabwa gutanga uyundi mukandida muri 2027 mu gihe Neva atofata zino ngingo zihuta. Ivyo n'ibindi turabibageza ko muri aya makuru ntimuje kure. Ico utegerezwa no gufyonda sabone hotarafyonda ko kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bije biragushikira ko ku gihe kandi mu bambere yengurukiye umwe wese utwumviriza hari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bibanye n'u Burundi mu biyaga binini, abatwumviriza bari mu makungu ya kure mu bindi bihugu vya Afrika, ntibagiye n'abatwumviriza bari mu yandi makungu ku migabane itandukanye. Nkuko nabibabwira, CNDD FDD isabwa gutanga uyundi mukandida muri 2027 mu gihe Neva atofata zino ngingo zihuta. Nagira mvunire hakagohe aba CNDD FDD bagize akanama k'inararibonye eka mbere abarundi bose narabasavye kenshi ko 2027 namba mukunda igihugu canke mwipfuza ko Burundi buva aho bugeze bugashika ku yindi ntambwe y'imbere. 2027 muze murondere uwundi mukandida atari bwana Neva. Kandi narababwiye ko ubu naho mwogiha inkandagira bitabo Shabani w'Imuyinga mwotsinda kuko nawe mugihiganwa mu matora. Umugambwe CNDD FDD urimwo abantu batari bake b'incabwenge kandi bafise ijambo, none umwe vyanse kubera iki mutohindura? Ikindi naco igihugu kugira gikomere gikomezwa n'ibintu bibiri nyamukuru. Icambere igisirikare gikomeye, nta gihugu na kimwe gikomera kitabanje gukomeza igisirikare, ariko mwebwe aba CNDD FDD aho gukomeza igisirikare c'igihugu ahubwo mwakigize ic'umugambwe. Umusirikare atinjiriye muri CNDD FDD uwo nta ntambwe atera nubwo yoba akomeye gute. Ivyo mwibaza ko vyo kwijana? Uwo mwibaza ko inzigo afise mu mutima mwoyitererana intambwe ku rugamba? Ica kabiri, iperereza rikomeye. Iperereza ni igikoresho gikomeye cane ibihugu nka vyose bigendera ko n'izi za Amerika mwumva ubukomezi bwa mbere zifise ni iperereza, ariko mwebwe iperereza ryanyu mwarigize iryo guhiga abaseneri gusa no kwiba abanyagihugu, aho n'abafitaniye amadeni basigaye bishuzwa n'iperereza apfa kwemera ko muyo ufitiwe uzotangamwo ica gatatu gusa. Burya imvo nyamukuru ituma muriko mutera musubira inyuma ku rugamba rwa RDF na M23 ahanini ni iperereza ryanyu ry'intakigenda. Ntimuzi neza ko muhanganye n'abantu bikomeje muri ico gisata c'iperereza. U Rwanda rurakomeye cane mw'iperereza kandi rukoresha abarundi benshi, mbere bari mu nzego zose no mu gisirikare c'u Burundi harimwo abakorera iperereza ry'u Rwanda. Kandi ntimuce mwibaza ngo ni abasirikare b'abatutsi gusa, oya n'abahutu barimwo. Muri FARDC hoho nibo gusa, mbere no muri FDLR barimwo bakorana n'iperereza ry'u Rwanda. Iyo muri ku rugamba harya M23 iba ifise amakuru yanyu yose, iba izi ibigwanisho vyanyu vyose, iba izi umukomanda ahagarariye urugamba n'ingene ameze, vyose baba babifise. Umuntu nk'uyo biragoye kumutsinda. Fate akanya namwe mwibaze, nta nama n'imwe ibera mu gisirikare canke mw'iperereza
ngo hahere akanya mutabonye umuntu ari mu Bubiligi ayisize ngaha kuri izi mbuga hwaniro, mwibaza ko biba byatanzwe na bande? None utanze amakuru mu Bubiligi ako kanya nyene ntaba ageze i Kigali? Kandi Murundi aranabivuga ati amakuru dukesha isoko ryacu mu gisirikare canke mw'iperereza canke mu kirimba c'umukuru w'igihugu n'ahandi n'ukuri ayo masoko arahari kandi ni menshi cane atanga amakuru y'ibanga, kandi iyi niyo ntanduruko nyamukuru ituma urugamba rutagenda neza uko mwabitegekanije, hagaca hakurikira ingene mutakomeje igisirikare ngo kibe ico mu gihe ca none, ibikoresho bigezweho, inyigisho zigezweho. Muri make mwarijajaye umwansi mwasize imbere yanyu, muhereza ko inguvu zanyu zose n'umwanya wanyu wose ni rwasa, kandi Murundi atanico atwaye. Igihe cose uzobaho abantu warabaciyemwo imirwi, ugakundwa akaza bamwe abandi ukabakumira, ni ngombwa ugume uhura n'ibibazo nk'ivyo. Ndabereke ubwenge Perezida Paul Kagame afise. Mu gisirikare c'u Rwanda harimwo abahutu kandi bahoze mu gisirikare ca Havyarimana kandi bakoze jenoside, harimwo n'abavuye mu nterahamwe FDLR bagiye bishikana agaca abashira mu gisirikare c'igihugu. Abo nibo ba mbere bafashwe neza gusumba n'abatutsi bavuye muri FPR. Abana babo nibo ba mbere baronka amaburuse kuja kwiga i Burayi, nibo bamira mu misiyo kugira baronke inoti. Ni ryari abo bomugambanira? Kagame arazi ico abantu bakunda. Igihe cose igihugu kizoba kirongowe n'umukuru w'igihugu yize canke yakoze ibijanye n'iperereza, ni ngombwa ico gihugu gikomere cane, kuko abategetsi bakoze mu vy'iperereza baba bazi ubwenge cane kandi baba bafise imbono imeze neza, ariko hatari rya perereza ryanyu rijejwe kwiba no kuniga aba FNL gusa. Rirya si iperereza, ni akarwi k'amabandi. Iperereza ndi kuvuga ngaha ni iperereza nyaryo riri special nka Paul Kagame. Murazi ko yize ibijanye n'iperereza muri Amerika, niwe yatwara igisata c'iperereza mu kiroberi ca Museveni. Umuntu nk'uyo ni ngombwa akomere kandi akomeze ico gisata. Amakuru yo mu biyaga binini muri Tanzania, ibintu bibandanya kuba bibi cane. Tundu Lissu ariko araburana na leta ya Tanzania. Muri Tanzania ibintu bibandanya kuba bibi cane. Tundu Lissu ariko araburana na leta ya Tanzania imwagiriza ko ari umwansi w'igihugu, ko yashatse kuvanaho ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan biciye mu migumuko. Igitangaje rero muri ivyo vyose ivyabona leta ya Tanzania yazanye ngo vyagirize ivyaha Tundu Lissu muri sentare ntibemerewe kuboneka. Ni ukuvuga ivyo bamwagiriza vyose babivuga binyegeje nko mu gasanduku. Hano rero wakwibaza uti ni ryari leta ifise igisirikare itinya umuntu ku buryo ihitamwo kunyegeza abavuga ko bazi neza ko Tundu Lissu yari afise imigambi yo konona amatora biciye mu migumuko? Ese ivyo vyabona bitinya iki? Jewe hari igihe nibaza nimba abanyepolitike muri Afurika guhahaza uwo batavuga rumwe boba babihemberwa. Nayo mu yandi makuru, abanyafurika bamwe baragira impungenge kuri nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Abanyafurika bamwe baragira impungenge kuri nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ku mabanga mashasha yo kurongora ubumwe bwa Afurika. Bahera kwibura ry'ivyankenerwa mu gihugu, bati none niyaba hadashobora kuronka ibitoro
icika ry'amazi n'amatara, amabarabara, ikibuga c'indege kidafise vyankenerwa, imibereho y'abantu iri hasi. Bati uyu muntu hazoshobora gufasha iki Afurika ko Burundi bwamunaniye? Abandi bati itumatumanako ntaryo bahereye kuri ya interinete yacu. Ibimenyeshamakuru vyinshi biriko vyibaza cane ibintu atari bike kuri uyu munyakubahwa wacu, aho rero nka Tanzania, imbuga, amaradiyo n'ibindi biriko bigira impari nyinshi ko bamwe bavuga bati siwe gusa azotorwa, hazoba hari benshi bamufasha, kandi bati Uburundi ntaco bobwigirako. Aha naho abarongozi bakore cane, bareke ya majambo y'ibidafata iswa, bareke bimwe vy'uko abize ari ibijuju. Ubu hageze aho aja ku ruhande mpuzamakungu bamubone. Kubegereye Neva bakamukunda, hi ni igipimo kinini, akananirwa naho ntazovuga ngo hari abamuteze imitego, ahubwo akwiye kubikora neza kugira yereke amakungu ko mu Burundi yananijwe cane, yananiwe. Igipimo ntabesha kirahejeje kuza. Ninde hazomufasha aze yitware neza ntavyonone? Abahanuzi ariko bisaba ko azokora cane nawe, ariko agahanurwa akumva ataraho bimunaniye. 2027 niho ikiringo ciwe co gutwara haba Afurika canke Uburundi bizohera, kandi itavyaye inyana izovyara ishuri. Afurika rero kugutwenga biva kuri kwa kutumva twamyemwo, ubu kwinyegeza biraheze, turagiye akagaragaza ivyacu bimenyekane. Abavuga ko ducafuza igihugu bagire bacambike. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaratugezeko muri aya masaha. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya mururanirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, nawe utarafyondako ubune woraba munsi y'ivideo ugafyondako, kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bije biragushikirako ku gihe kandi mu bambere.